uyu munsi dufise Dramati ngahi Muyinga niwe yari kuja kwamamariza Buhumuza ko niwe muri Buhumuza kandi niwe muri byagezweho bakazokuva ati Dramati azoza bose bagasukana niyonka nabandi batara umugambwe bakaza bakaronkeraho kumva ubutumwa bw'umugambwe mugabazanywe no kuraba nde Dramati ahubwo iyo byaye bikunda je nkubuna nk'umugambwe uri kubutegetse bateza bari byose umva bakomeye ba Sakbi ba Big Fizo bande bategeza kuba bari mwiki kintu aba ba Big Face bande bategeza kuba baratumiwe kuko je ndiko ndaraba nko muri Tanzania iyo habaye descente ya Samia Suluhu sanga Harmonize ni hari Diamond ni hari bajya baririmbyi bose bakomeye Alikiba ni hari na za bifu zabo bari bafise bakaza ku ruhande kugira ngo bafashanye gufasha igihugu kwanza mu Burundi hoho habura iki kugira ngo abaririmbyi nabo batangure kwinjira gufasha igihugu na cyane cyane nko mwibi bihe tuba twegereje amatora orosha ubuzima niyo situbayemo orosha ubuzima niyo tugiramwo orosha ubuzima shatse woryoherwa orosha ubuzima wo kwiyorohereza orosha ubuzima ubuzima imbere yaco ne nkurukuta kuva kuri Adamu n'ubu turatigita tuzinduka gaturuturu turondera kuta tukirirwa ku ruzuba tubiri ntuguta twafata ku kanoti maze tugatagata ariko tukisanga ndi dutigita ivane mwinsinga nta bundi buhinga ngwino tujya gafaranga. Hello my beautiful people, kanongere ndabaha ikaze kandi mwe mwongeye gushima guteramana natwe nga kuri Sky Media nkibisanzwe kuri microphone ni jewe amigo Amin Chaga Classic imbere ya kamera turafise umutumire navuga yuko suno munsi suwa hijya ejo n'uw'imyaka mbese n'uw'ibihe byose ninde ku mazina yanyu cyatugira ko tubaha ikaze. Mgore w'umubanyu ugiye kunyicisha utujede mgore w'umubanyi naco nyicisha utujede joro n'umutagana kutagira ngo unyere kutujede mama niwisubire kutujede twawe nituneranya n'umugenzi yo ntunkoreshe penalite oya mama no hanwa ni NJ mtoto wa boda uko musanzwe munzi ya ngira ngo utari kurinda uvuga izina umuntu yumvise umugore w'umubanyi nico cyonyene niko karanga muntu kanje yacamenya karanga muntu ka NJ ni gihe kinini nyatwaye tumaze tutaganira ngaha kuri Sky Media reka nongenda guhikaza murakoze cyane nongere ndabashimire Sky Media ukuntu ngo mwitwararika cyane impano zitandukanye yego ni NJ wo kuva kutujede Bega NJ nibaze ngo ibibazo ngo manda kubaze nibazo nkeka woba waragiye wishura ahantu hatandukanye ariko nizere yuko bitashikiriye bose ndetse n'ugwaruka rumwe ruko ravuka ubu rutagiye gumva nkumbure ngo uko washoboye kugendera byishura Bega NJ kubera iki utujede imbere yuko nza kuza no kubindi kubera iki utujede utujede novuga ko ari izina ryandugije cyane ku ndirimbo yanje utujede aho ni mu 2004 kuva ndayisohoye kugeza uyu munsi mbona yuko ari cyo kintu cyonyene waza gushira imbere kuko ari cyo cyatumye menyekana nico cyatumye nitwa NJ nitwa umuririmbyi kugeza uyu munsi NJ wutujede muri 2004 ubu haraciye imyaka 21 uri muri industry y'umuziki nakaye kantu ubona kabisa ati muri industry y'umuziki kuva kiriya gihe kugeza mwino myaka 20 kagiye karahindagurika ko gatoya novuga yuko hari ikintu kinini cyambere coco impinduka ni ikintu gikomeye cyane muri industry y'umuziki ndundi kuko iyo hataye impinduka nitwa tugeze kuri urugero kumbura umuziki w'Uburundi ugezeko novuga rero yuko tuvuye kutwo tujede canke ibindi byose n'indirimbo nagenda ririmba no kuvuga ubu muziki warateye imbere kuvana nico gihe kuva 2004 uravye ubu umuziki wageze iki warateye imbere n'umuntu n'umuririmbyi kugira ngo abe updated no kwama agenda n'igihe uvuze ngo nukwama umuntu agenda n'igihe mbega ubu NJ ni indirimbo ya nyuma yiwe aheruka gushira hanze
indirimbo ya nyuma ni orosha ubuzima ishobora kuba iramaze nk'ikintu cy'amezi 2 cyangwa 3 igiye hanze ariko ndiko ndategura n'izindi nyinshi naho habaye ikibazo benshi barayibonye harabaye ikibazo kinini cyane kuko urubuga rwanje rwaragize ikibazo rwa mbere sigo yasohokeye ko n'abantu benshi barambaje cyane none ndimba kutayibona ku rubuga rw'iwawe bimeze gute haci habaye ani masezerano adasanzwe kugira ngo indirimbo ishobore kubanza gusohoka kuko narabona yuko ndindire ko nabanza gukora urundi rubuga indirimbo izoteba kimwe nayisohoreye ku rundi rubuga yego mbega NJ uno munsi kuba wumva yuko ku mbuga ziwawe hadahagaze neza nk'umuririmbyi amaze imyaka 21 muri game wowe ukibona gute ico kuko ikintu cyose ni marketing kandi no kumenyekana ni promo mu rurimi rw'iwacu twebwe abantu ze muri entertainment twita ko ari promo promo rero irinze ikena gato kandi buryo umuntu niwe yipromoting ni bazokubeshe ngo ko mu Burundi promoter baruzuye nivyo mugabo nitwe twarindira tuzo kubaha ibikogwa kugira tukume tuvugwa hirya no hino nuko twateza kuba turi kukivi turiko turakora rero nibaze yuko umwanya munini nabana amaze ntako ndakora umuziki sinobeshira imbuga zanje ko ziteko ziraduga kuvana n'ivyo imbuga urubuga ruduga kuvana na promo kandi ruduga kuvana n'ibikogwa umuntu ari karakora atabikogwa urubuga ntishobora kuba ariko raduga nibaze yuko rero ikibazo kihari ni kibazo umuntu yiga buke ntaca papara ngo agende cyane urabizi yuko bisaba uburyo uburyo nabwo rero ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo uronke uburyo kugira promo y'igikorwa ciwawe abantu bazi umuziki ngo urazimbutse bawumvise mugabo umuziki turavye yuca niyuva kugira ngo ugere ahantu hahambaye abantu bose bavuga ati umuziki twawubonye kandi twawukunze uba wakoze promo idasanzwe kandi twara amafaranga menshi rero nibaza yuko urubuga rwa nyamara twaraduga uyu munsi bivana n'uburyo mba nimwe ndakoresha mbega NJ nk'umuntu umaze novuga yuko uri mu bantu kabisa novuga yuko inyuma ya generation y'abacancu wa misi muri abantu ngira ngo mwaje mu ijya yindi generation yakurikiye ntabeshe sinzi ugerageje kuraba mbega umuziki ubu urimo ako gafaranga gashobora gutunga umuntu umuziki subu gusa umuziki kuva kera hari hagafaranga nuko abantu tabikora kumwe kubera umuziki abantu bawuza mu buryo butandukanye umuziki ni wawuza mu gukora business yuje gukora business ndibazuzana n'umutahe urakora kandi umuziki uragutunga neza ukaguha n'uburyo none ntabaririmbye umunsi mu wundi uri kurabona bariko bagira mu miduga myiza abandi bakora ubaka n'amazu meza bariho no kuvuga rero ni umutahe wowe ujemo nka business kuko ni nzira zibiri hari habaza mu muziki kugira ngo nikorere izina ngo babantu ngo nkundwe sinzi uko ubibona ivyo bintu abo bariho akaza aje gutoba uwabaje gutoba sinovuga ko umuziki musozo atezo kuba business n'abatwitangiye bawujemwe bavuga ati ni business warabatunze bamwe naho bataronka amafaranga abereye nkuko uyu munsi tuko abandi bakora baronka amafaranga rero nibaze yuko namba nawujemwe nka business umuziki ndafuta nka business kandi urantunga ni kuvuga ni wa mutahe gusa no kwama wimenyekanisha vyonyene uno munsi turi kumwe na NJ novuga yuko twagiriye wakinkika no kuba turi kumwe n'umuntu umukambwe muri no industry yacu y'umuziki mbega NJ collabo NJ ukorana n'abandi baririmbyi bintu nk'ivyo biragoye kuko tuje muri industry uyu munsi abo twita chip keys canke upcoming burya abantu bumse upcoming bibaza ngo umuntu avuze ngo uri mu underground no upcoming n'ujya muri ivyo aje akora cyane no kuvuga bariko barakora mugabo bamaze kwishiramwe yuko abaririmbyi bakera tubasuzugura ku buryo biba bigoye yuko dukorana biragoye gose no kuvuga ico gihabona yuko umengani wari kuri chata akora ati wa muntu bajya abaratugaye bacwita abana yego byarahabaye abaririmbyi bakera bakita abaririmbyi bubu ngo nabana mugabo ntibaha agaciro kijya gikorwa bari karakora mu muziki w'u Burundi aho ugeze ubu nta mwana arimwo umwana ni bajya twita underground bakora umuziki ntushika ahantu mugabo ninzi ukora umuziki ugashika ahantu cyo ntabakibaye umwana
uwo n'umuntu wo kwegera nico gituma rero mwitegeko rabo za ndikunda ndazitegura ari nyinshi naho mperuka indirimbo kiretse abansa wa collabo nk'indirimbo Sisilia sinzo ko mwayibonye mperuka gusona na Julia muti bari muri Chicago hamwe na Bface Mbega aho nyene cangira kunda kubaza kubera iki icatumye mbaza collabo ni kubera iki NJ collabo ziwe turiko turabona ari karaziha aba diaspora cyane no kuvuga nibo baha agaciro kumbura indirimbo zanje baraza bakansa bayo ko twogira iki twokorana indirimbo mugabo tugasubira muzi wanje za kera yego cyo gero umuntu aje agaha agaciro indirimbo nawe uragira ikora urakorana nawe uritabira mugakorana n'abandi babifuza ko twokorana boza mugabo nanje nipfuza muri ivyo ari wese nzogera ndamwegere uzonyemera tuzokorana mbega ko tubona collabo hanini abara ama remix muba mwakoze ari zya ndirimbo zawe za kera muba mwakoze nkumbure ngo nca nibaza mbega NJ ubu ntagishoboye kwandika indirimbo ashobora gukorana n'abandi bantu ziki gihe zigakundwa cyangwa nuko aba yashimye kuguma muri ka kanovera kiyo ka kera hanini nabwiye yuko uzora izo ndirimbo ntizijya no ku rubuga rw'iwanje no kuvuga bajya abantu barabanza bakazigura indirimbo zanje hama akasaba ko twoziririmba naho kugira ngo igumane ka kanovera wa muntu agumemwo bakabisaba bidasigura yuko ntafise izindi ndirimbo zishasha ziriko ziraza nyinshi kuko kumbure kuva kuri orosha ubuzima orosha ubuzima narabonye kabisa niko kinini ni indirimbo mvuga ati ngira ngaruke mu muziki ndabuhagararemo neza aho noneho ndi mu nteguro nyinshi cyane kuko burya bisaba kwipanga nariteguye umwanya munini izo collabo vandi baza muzozibona kwa ririvyo batandukanye hakugoye tworohereza ubuzima gatoya nimba bitaza kuba bikugoye orosha ubuzima niyo situbayemo orosha ubuzima niyo tugiramwo orosha ubuzima shatse woryoherwa orosha ubuzima wo kwiyorohereza orosha ubuzima ubuzima imbere yaco ni nk'urukuta kuva kuri Adamu n'ubu turatigita tuzinduka gaturu turondera kuta tukirirwa ku ruzuba tubiri ntuguta twafata ku kanoti maze tugatagata ariko tukisanga ndi dutigita ivanemwe insinga nta bundi buhinga ngwino tujya agafaranga kwiye ndirimbo nyene hari ikintu wavuze ngo ujya wita boss afise undi boss nuwo wundi boss nawe afise undi mu boss no kuvuga muri market wese turaba boss kukubera umwe wese abafise ubuntu amwita ati data buce mugihe rero ako kantu nakavuze kumbure nereka bajya abantu ntibihebure kuko ujya wita boss nawe afise umu boss uko navuze ati uwo wita boss nawe afise umu boss kandi nujya boss afise uyundi boss ivanemwe insinga ariko tugiye kumva indirimbo nk'izo muri ko muraziririmba umengo ziba ziriko zirakangurira abantu bavuga ko ari gukangurira abantu kujya amafaranga nibona yuko bishobora guteza nk'ikibazo nko mu miryango ugasanga nk'umuntu rwaririmbo kubera gumvise ugasanga gashaharara hise fye ntasubire no gusigana ko muhira umusore nakubwira ati kura pesa ikuzowe ndakubwiye ko amafaranga utayajya ntanayo wotunga ntayo wotunga kuko amafaranga ariho ugira aribwe kandi bituma yukunze ifaranga bituma ukora cyane okay NJ tubandanye kuri topic yacu twariko NJ araje ngaha uraririmbye utujede uraririmbye Sisilia uraririmbye umugore w'umubanyi haciye akanya NJ turamubutse yari mu biki muri make ni nka system nahinduye no gukora nkora umuziki wo kugira ngo mbandanye nkora bya biteramo gusa hano iwacu ntashaka kwiyerekana cyane kuvana nuko nari ifise ubuzima ndiko ndarangura bundi bwo ku ruhande hano iwacu nyene mugabo navuga ati sinjya ku muziki kuko inyuma yizo uvuze narakoze umuvyeyi narakoze no akana kigisani 2009 naraje ndakora kubita kunzara 2010 naraje ndakora indirimbo umuvyeyi ntagurishwa 2012 zose ziba hit zose ziba hit inyuma yizo naraje ndakora ngaho nabaye gato ncamena nk'uhagarika gato nongeye kugaruka rero n'indirimbo nawe ko nabanje kugaruka nijya utuje the remix ko nabajya batipe ndaza muri Sisilia remix
canzana irya ndirimbo rero orosha ubuzima ariko nibaze yuko turetse ivyo atari uko nyene mbafatiro n'utundi dukogwa na nifuje yuko uyu mwaka nubona tegura indirimbo yitwa Zwizwizwi ni indirimbo yitwa Zwizwizwi ni indirimbo izo biryoshe cyane naririmbye nerekana cyane amajambo yakoreshwa kera ku ntuze mu bukwe bwa kera atandukanye n'uyu munsi ukuntu batakiryosha ubukwe ndabereka ati mbega hari amajambo amwe bagiye barata yakora kera uyu munsi atahari cyenda yakoresha n'indirimbo izo bimeze neza cyane iryoshe irimo urukundo irimo kwiyemera irimo ndetse nuko kubaka uko umusore ateza kubaka no kurateza kuganirana n'inkumi turaje NJ yibereye ikobiro aronse connection arakoranye na badogo kijya gihe wawo wumva bimeze gute cyambere coco jewe nabona umenga kuko je nari mfise abiti yuko nteza gukora igikogwa bikagera gukora Michael ntuze courageous wanje rero ko ari uko nkora ibintu biri hejuru gose no kuvuga naho nakoze bijya benshi bavuga ati mbega ico gihe wiyumva gute sinari shere nivyo nibona kora oya kuko intambwe n'abanifuza yabitaragera nabona ntarashikako kuko buri gihe nabafise indoto zo gushika ukinukanaka mwija minsi nagenda sona makorabo hanze cyane naho bitakunze kuvana n'uburyo nari mfise buke nayo ndi korabo zore barazinyemereye mugabo bikasaba yuko nkora mu studio yaho nyene ko ndibuka narasavye korabo Chameleone narasavye korabo Juliana Kanyomozi muri ntuze muri Uganda nyene bari abantu nkundi ico gihe bari bagezweho baranyemerera na korabo turazitegura n'indirimbo zirategurwa mugabo byahere hari nyene kuvana nuko ama studio banyobrije gukoreramwe yabazimvye cyane birananira no kuvuga rero si hajya kwa badogo gusa imahanje narifuza gukora n'abandi baririmbye ndiko naragiye mu Rwanda nifuza gukorana n'abaririmbye bari bagezweho naho nyene ntivyakunze naho nakoraje n'umunyarwanda kazi umwe bitaganda ico gihe ariko ararimba cyane mugabo ntiyamenyekanye cyane nawe mugabo nashoye gukorerwa n'umuproducer akomeye cyane ico gihe yaravumye yitwa T Brown nakoze indirimbo yitwa Ndiharaye tuyikorana n'umuririmbyi kazi bitagandi indirimbo Ndiharaye arakunzwe gatoya haba mu Rwanda nino nukuvuga rero nama ndondera amakorabo kenshi naho bitashoboka NJ imyaka 21 muri industry hari abantu bakubona nkuko rudonoka ntusaza uracari NJ wawundi mbega uri umusore uracari umusore cyane ndubatse ndi umupapa w'abana bane ubu felicitation ndumva nyabari mu inkumi mu gukoshwa ndafise umwana yiga mu 8 arakoze mbega NJ ubuzima bw'umuziki n'ubuzima bwa famille ububona kubifatanya biba bimeze gute cyambere coco no kubanza kwimenya uriwe burya ikintu cyose uza kugita ukarekura iyo utimenye uriwe famille iteza kumenya yuko tuza kubaho nk'umugabo kandi wigenga ufise akazi ukora umuziki rero niko kazi kiwanye nawe uhebeye ibikorwa byanje byose nta kandi kazi nkora no muziki none umuryango uza kukubwira ngo umuziki ngo wapi kandi babona ko ariho bakora ifu baca bagira mu bwo buzima nyene oya ndavuga ku managinga byari yoya Jamari hari post yashize ku rubuga rwa Facebook aravuga ngo icatumye mbura mu muziki nuko nariko nditako umuhungu wanje mbega wewe uravye ibura ryawe mu muziki kukuza ukaza cyangwa ugasanga nturimo cyane ntivyo babiva nkumbure ngo no kuriba urita kuri famille cyane kuko ubwa mbere zari integuro zikomeye cyane kuko winjiye ari ukironka umuryango ko je nubatse 2010 2010 rero ugaca umwaka umwe ukaburarosa umwana mushasha abagikunzwe cyane nawe ko ukibishashaye kubona umwana witwa papa sinzi umwana bigeze kubaza papa wafise imyaka ingahe ari umwana w'imyaka 7 papa wafise imyaka ingahe ngo afise imyaka 7 baratwenga hama nawe tinanje fise 7 none ko ikibunganya imyaka naso wawe ati umusambyara ni umunsi yitwa papa urumva rero byitwa yuko kwitwa papa aba ari rindi banga rikomeye
rero urabanza ukavuga ati sinshishwe mu ijisho reka banze niteho abana niteho umuryango ego byaramfatiriye gatoya ariko nuvuga yuko kumbure na management no kuvuga uburyo bw'iwanje nari ifise ubwanje ntibwari bukwiye kugira ngo managing ibintu bibiri cyarimwe okay NJ umupapa w'abana bane uno munsi uri muri industry y'umuziki mbega tugiye kuraba ugarutse gute ni kiye kintu uri kurasezeranya abakunzi bawe duhereye kwino ndirimbo yawe orosha ubuzima ni kiye kintu uri kurasezeranya abakunzi biwawe nike nakaye kantu uri kurabasezeranya kugira ngo wagufanye kuva kera nubo yongera ashiremo ingufu ncambere coco nabwiye yuko ndiko ndaza mu nzira zo kuba updated no kuvuga mu bigezweho nico gituma ndiko ndakorana n'aba producer batandukanye ndimbo urushobozi nuko nayikoranye na Chizo ari mu producer kora Bujumbura cyane Cecilia Remix ubona ko twakoranye na ntuze na CPG nongera nkorana na Gigabit ubu naho hari ibikorwa byinshi niwe ndakorana n'abantu za producer batandukanye nkandi kwa Trust Beat ari ndimo nyinshi tuko turakorana kandi ndibaza ko zizosohoka zifise akanovera rero bitege yuko singiye guhagarika singiye gusubira inyuma no kuvuga kumbure arashaka kubikiramwo gatoya ugasanga mwaya mezi ukwezi kurimwo gushika mu kwindwi nta gikorwa mfise gishasha muganda bizeze yuko mu ukwezi kwindwi kuzotangurana n'ibikorwa byinshi kandi bishasha uvuze ati muri uku kwezi turimwo ndetse no gukurikira ndashobora kuba atagikorwa gishasha ndonse ncaniyuka yuko NJ uri umwe mu baririmbyi baheruka kwizegwa mu ntara ya Buhumuza gukora indirimbo zo kwamamaza za nubwo zo gukora mu myamamazo kuvuga subwa mbere banyizeye kandi kuba ngiye muri Buhumuza ubwa mbere baranyizeye 2020 ndibukana ari au niveau national n'indirimbo yanjye yarashoye kuba ya mbere mu ndirimbo zatowe yabaye ya mbere kandi mu ndirimbo zitanu zatowe ico gihe harimo indirimbo zanje zitatu nubu nibaze yuko nahari muri Buhumuza nibaze yuko ego banyizeye muri Buhumuza basuye kumpa kandi banyizeye kugira ngo kumbure ndonka agafaranga ko kwibeshaho muri iyi minsi navuze ati nta bundi buhinga reka banze ncaye mu mafaranga hama ibindi bikorwa nzobizemo hanyuma cyo navuga ati nzo ndi business sana ujya kuzunguruka intara Buhumuza ubu ni intara nini cyane mu Muyinga cankuzo na Kiru na Ruyigi n'igice gitonya no kuvuga rero aso ari hanini cyane cyo navuga ati nzo ndi business guhera itariki 13 hirya yejo gushika itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu NJ mu bindi bihugu twarabonye uhereye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugiye kuraba ba Donald Trump n'aba Joe Biden bariko bariyamamaza ku ruhande baba bafise abaririmbyi babashigikiye aho hakujya muri Tanzania ugiye kuraba ba Samia Suluhu bari bagiye mu myamamaza usanga bafise gwagwaruka rw'abaririmbyi rubashigikiye kubera iki hano mu Burundi umengo turacari nyuma kubona yuko umuririmbyi gukorana n'abanyepolitiki umengo turi cabatinya sinzi kibazo kihari mugandi bazi kibazo kihari nshakire twamanye kuva kera mu Burundi umuririmbyi arasuzuguritse umuririmbyi araciriritse ariko nivyo turiko turavamwo kubera ubu turifuza yuko ko muri umuririmbyi ahabwa agaciro nico gituma rero mwako kaya namba ndose yo ntuze ndose yo occasion nk'umuririmbyi nkatogwa mbavuga ati bajye abantu bako barabona ku rundi rugero hari ibintu biko birahinduka muri politike y'u Burundi ari nayo mpamvu rero ariko ari yegerezo gwaruka ngo kuyegerezo gwaruka niho natwe turonkera iyo occasion kugira iki yo kuja gufashanya kumbure cyane ko mwebwe muba mukunzwe mu banyagihugu ahubwo iyo byaye bikunda je nkubuna nk'umuganga uri ku butegetsi bateza bari byose umva bakomeye ba Sakbi ba Big Fizo bande bateza kuba bari mwiki kintu aba ba Big Face bande azo kuba baratumiwe kuko je ndiko ndaraba nko muri Tanzania iyo habaye descente ya Samia Suluhu sanga Harmonize ni hari Diamond ni hari bajya baririmbyi bose bakomeye Alikiba ni hari na za bifu zabo bari bafise bakaza ku ruhande kugira ngo bafashanye gufasha igihugu kwanza mu Burundi hoho habura iki kugira ngo abaririmbyi nabo batangure
kwinjira gufasha igihugu na cyane cyane nko mwibi bihe tuba twegereje amatora urabizi hanini umuririmbyi yoza ahubwo ni burya aho uri kuravuga ubutegetsi nibwo bubanza kubiyegereza abaririmbyi hama bukabashiramo agafaranga erega mani n'agafaranga n'ikindi kintu bakadukora nibakora n'abaririmbyi abaririmbyi nyene babashira mu mafaranga uyu munsi dufise Dramati ngahi Muyinga niwe yari kuja kwamamariza Buhumuza ko niwo muri Buhumuza kandi niwo muririmbyi agezweho bakazokuva ati Dramati azoza bose bagasukana niyonka n'abandi batari umugambwe bakaza bakaronkeraho kumva ubutumwa bw'umugambwe mugabo bazanye no kuraba nde Dramati mugabo kuri ki batarondeye Dramati ari hejuru munsi ati ingo twamamariza muri Buhumuza ico kintu nico kiriko kirabura uyu munsi kiriko kirabura ya rero naho bampaye iki gikogwa byari kuba byiza byari kumwe n'abandi ndi kumwe n'abandi kandi bari bagezweho bafise abafana benshi gusumbya jewe Dramati rafise abafana benshi ngahi Muyinga no muririmbyi w'Imuyinga muri Buhumuza niwe yatezwa kuba ari karamamariza umugambwe muri Buhumuza ikibura nikihe nitwo turiregeza abaririmbyi rero no kubiyegereza cyo nyine kibura hama tukaraba twubaha n'agaciro kabo kuko uyu munsi Dramati ndibaza ageze ku miliyoni 10 kuja gukora igiteramo none umugambwe wa buri miliyoni 200 zo kuca murenza kugamuha nka 20 miliyo tujane cyangwa no 20 miliyo kumbure ni ku munsi izo 10 ni ku munsi gufata miliyoni 100 uzodukorere sinzi uko borobona muri 2027 yarakoreye umugambwe no yakoreye mu yigenga aramukuta 50 miliyara barakorana yigenga cyawumva umuntu yigenga none umugambwe ubura amafaranga aho kugira ngo ho muririmbyi kana ari hejuru gose gusombye oya babegere okay NJ ngira ngo ikibuze s'amafaranga ikibuze ubwo no gutahura ingufu zo gwaruka muri ibi bihe tuba turimo ico nico kibuze gutahura ingufu zo gwaruka okay NJ ni tugira ko dusoza nakaye kantu akamu novuga ngo uno munsi urabona ngaha Imuyinga usanga we wavuyemo urumye inyuma yawe yo yaraje aravuyemo arumye urabona ko haci imyaka 10 yawe muri 2010 Dramati nawe nyuma y'imyaka 10 aciyaza kubera iki Imuyinga itari kiraramura ugwaruka gwinshi cyane muri entertainment ni kagasuzuguro nakubwiye kugwaruka gobo shakumviriza kumbure urabiti ibintu byogenda gute dukorane hamwe n'abandi twige ukuntu kumbure kuko abaririmbyi barahari kandi suko je kuva kera ntamye nifuza kubona ko hari ugwaruka ko raduga hari nabagiye baranca mu maboko bakaduga nko no kubageza ahantu mugabo gaca bibagira yo wibagiye rero ngo kuzo turaganira uganda kwereke tubugiye inzira ngaha woyigumamwe nkuku aha wofatisha nkuku kugira ugume muri ca kintu babigoye none kubera iki umurivyi atoguma afatiye nkuko abandi bari ko barafata kweki kidumu uyu munsi kuva imyaka ririmbye yose n'ubu ari kwisonga kubera ko atabandi bogungo imyaka yose buri ntuze yoro umwaka yame afise ikintu gishashe nuko kuntu afise umuntu amuduza yamugeza ahantu akaca yibagira agashaka gufata inzira ziwe biranka mugabo rero ndaguhumurize muri Muyinga si abo gusa wavuze kuko hari abarimvye beshe ko baraduga kandi bakora bikora neza gusa nuko bagenda bakaca bibagira hehe bagaca bibagira iwabo umuririmbyi nka Badobado turafise Rambode ariko arabikora uyu munsi neza turafise n'abandi benshi bipfuza kubikora mugabo batametse gutumbere urugero Rambode ariko sigwa rugero mwe mwashikanye ko sinuru rugero ba Dramati ni bya bindi nakubwira tibaragera hari ibujumbura bakibagira aho baciye ya kuko nambu uyu munsi dukene kubabona kuri urya rugero sinzi nkuko ariko urabona nka bado nko rugero karakora muri iyi minsi reka arakora ku rugero gwiza cyane mugabo nawe gatoyo menga reka asubira inyuma ikintu ro bibagira nikihe muhira ati mbega baciye mu nzira yihe babana ho muhira nta bintu bakeneye nta mpanuro bakeneye kuri babantu kugira ngo bakora neza ndashimira cyane muri ibyo Badobado yakeneye no gusohora indirimbo keshi batwicaranye tuba turi kumwe arambwira ati bitubigire gute n'indirimbo ariko gusohora na Mukombozi
yabanje kwicarana nanje turadiscussinga gato turicara turayibanza turayiganirako mbere yuko tuja kurondera Mukombozi kugira ngo twicarane amafoto menshi yatrendinze je na Badobado twagiye kwa Mukombozi kugira ngo tuganire kw'ico kintu no kuvuga Badobado novuga ko ari umuririmbyi ashobora kuduga no kurenza urugero mu gihe yoguma vyifatamwe nkuko ashobora kurenza n'urugero ba Dramati bariko kuvana n'ukuntu bari karabikora mbega nje tugarutse inyuma gatonya turabona tuvuge gato kuko nivyo bihe tugezemwo ntawo bideha nivyo bihe tugezemwo no kuvuga rero gutinya kwaba baririmbye n'ukuntu kumbure babagiye barakangwa cyane n'inzego zaba zihari ico gihe ugasanga n'abandi barabitinya mugabo ubu duhiye tutahura kuko nanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu neva aradutahura gose kandi ariyegereza n'umujama w'ugwaruka ukuri atanguye kwiyegeza ugwaruka atanguye gutinyuka niho habonetsemwo Bface babe no sorry niho haboneye mu Mukombozi yaje mu bashinga amati araje kwitoza n'abandi bazobana baboneka uko nyene Kiduma yarashatse kubigaragaza muri 2010 naho bitamuhiriye cyane mugako yari yaje ku mugambwe atabafana benshi ufise mugabo nibaze yuko reka mbwire n'abaririmbyi turetse n'ivyo simpaka kuza wigenga ku giti ci wawe nibegere n'umugambwe buri ku butegetsi kuko bajemwo bareke kwitinya bajemwo hama bitoze je ndibaza yuko nibi tuvuga byantuze bya Mukombozi yo yitoza ku giti cy'umugambwe uri ku butegetsi ndazi yari kuba yoshigikiwe cyane gusumbya yoshigikiwe cyane gusumbya ubu nkuko kwa Professor J bari mu ndibaza ba Professor J bari mu mugambwe bari muri CCM kandi ubona yuko bayiwayi muri Tanzania bose bunaba turabe na systeme twige kuko bavuga ngo ushigikira umugabo atanyayo ugakubitirwa hamwe namero dushaka kuguhindura ibintu nituje muri systeme hamwe natwe dufashanye n'abandi guhindura ibintu nitwishinge gusa ngo ibintu nibihinduke ataje tuko turafasha naba dushaka ko leta itufasha natwe nituyifashe twubaka igihugu ubu turi mu mbona kazoza 2040 Burundi bwifashe 2060 uburundi buteye imbere natwe tuzobushikaho gute turi kumwe n'ubwo bako turakoza gushigikira ubutegetsi okay mbega uruhara wari kuravuga ati uruhara rw'umuririmbyi uvuze ivy'imbona kazoza cyambona yuko no kubaza urabona uno munsi nyine icubahiro umukuru w'igihugu n'umujama w'ugwaruka n'umuntu yiyegereza ugwaruka urabona yuko ba Vishuro bose barahawe ibikoresho by'umuziki ba Fariaz twebwe ngaha muri Sky Media kumva yuko intwaro ubishobora kubona ati naka tubahaye ibikoresho byo gukora umuziki ntacyo tuba twononye mbega uruhara rero gwaba abanyamuziki uno munsi kumbona kazoza y'igihugu urungana gute reka mvuge ko ari runini cyane mvuge ko ari runini cyane bahaye batahura yuko atamuziki ntacyo twoshikako none banzo reka ndakubaza urigira wumva radio y'igihugu yugururwa n'amajambo yugururwa n'umuziki yugururwa n'umuziki aya ma radio yose ari mu gihugu n'amateleviziyo atamuziki naho byogera rero nibi bintu shiba nibi byo kwiyamamaza nyene imbere yuko umutegetsi aza kuvuga ijambo habanza kuja abanyamuziki bakaryosha ibirori bagategura abantu kwakira ijambo byuje kubashikiriza ijambo mwako kanya no kuvuga rero nibaze yuko abanyamuziki turafise uruhara runini mu kubaka igihugu kandi na nubu tukiriko tuzokubaka igihugu iyi mbona kazoza ntituzoyishikako tudafise ugwaruka tudafise abaririmbyi twebwe abaririmbyi rero turafise uruhara runini mwimbona kazoza y'igihugu kuko nitwe tuzohimiriza abantu umuziki ugera kure umunsi ndavuga nico bwo nakubwiye ati ururimi rwacu ni nka kabiriti udomeka gatoya gusa ugasanzara hose umuriro no kuvuga je nkunda ndashaka kuvuga ikintu nkumvirwa cyane gusumbya umunyepolitike kanaka avuze ikintu kuko jewe indirimbo yanje umunsi ndashaka kuyishira ku rubuga ikarabwa n'abantu miliyoni 5 mu gihe umunyepolitike aza kumvirizwa n'umuntu gusa arikanumviriza radio indirimbo nimushibo yandirimbo yanaka ukumva bose bayikunze mu gihe ryaje wa munyepolitike aza kuvuga uyu munsi riherera aho nyene
rero no kuvuga turafise uruhara runini mu kubaka igihugu turafise n'uruhara runini mwimbona kazoza yeah NJ tutugira ko turangiza nakaye ka jambo kagasunika rugingira ngo gira cuterereye ko bariko baradukurikirana hanini reka banze sabe abarundi bose cyane cyane kwakurikirana urubuga rwa Sky Media yuko twogenda nibihe tukagena n'ibintu bigezweho nitwige twese gukoresha imbuga ko turahura n'abantu besha batubwira ngo be kutakiririmba kandi indirimbo zihari ku rubuga twarazisizeko tukibaza ati none nibige gukoresha imbuga rero kugira ngo baze barabona ibintu bigezweho kuko ibintu byose ubu ni ku rubuga hama ikindi naco nongera mpimirizo gwaruka kwifatanya n'indongozi zihari kugira ngo twubake igihugu cyacu cy'u Burundi kuko tutubatse hariho ni bibiri utubatse urabomora hakuru tuja kubomora nitubi bikoresho byo kubaka igihugu cyacu yeah reka ndagushimire kuri kano kanya NJ nongera shimira Sky Media kwa mwampamagaye mukantomera mu biganiro byanyu kandi nongera ndabiza yuko nikindi gihe nimwankenera zose ikindi gihe ntitwagukenera izobuhari reka rero ndabasezereye bakunzi bacu ba Sky Media nk'ibisanzwe mwari kumwe nanje Amigo Amini Chaga kuri kamera murana ko twari kumwe na NJ mtoto wa boda boda kuwundi mwanya rero no kukandi kanya bye bye ciao ciao